bantu banje uyu munsi rero ndagomba ko tuyaga ku kintu bita Lgbt. Lgbt burya ni umushinga ukomeye wapanzwe mu gihe kinini n'abanyamerika canke se na leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo barabo ko bugabanya uruvyaro rwo batuye isi kariko maze iminsi bapereza bagasanga isi ngikomeje kuremegwa bakagomba kandi kwikiza abantu bita ko ari abantu badakwije ubuziranenge. Lgbt ni ibiki? Mu majambo yose burya L ihagarariye lesbian. Lesbian burya niba abagore ubusanga bakunda abagore bagenzi babo bagasanga banaryamana bikanakomera bakanubakana ubugumana byumvise najyari ko urusengero rwa Anglikani iyo hanze wemeje ko abahuje ibitsina bakwiye kubakana. Abantu baravuga mugabo ntacu bari guhindura. Hama G igahagarira gay. Gay ni abapede abagabo ndetse bakundana n'abandi bagabo. Hakabo kandi B ikaba bisexual canke se baha abantu busanga bakunda abagore bagakunda kandi n'abagabo icyarimwe. Bagasanga umuntu n'umugabo bakabagabo cyangwa ubundi ugasanga akundana n'abagabo kandi ari umugabo akongera kandi agakundana n'abagore. Akarongora umugabo akarongora n'umugore. Babita bisexual. Hama inyuguti ya bivuga ati ni transgender. Niyo abantu busanga ugasanga umuntu n'umugabo yavutse afise igitsina gabo ariko hagera igihe akacihinduza bakamushira ko igitsina gore. Bagakura ko igitsina gabo bakamushira ko igitsina gore. Cyangwa se uwavutse ari umugore haca kangahe ntiyifuze kandi kuba umugore akagenda akihinduza bakamukura ko igitsina gore bakamushira ko igitsina gabo. Uyu ni umushinga ukomeye cyane wa Amerika bita Lgbt, umushinga udasanzwe. Nakubwiye Lgbt bisobanura lesbian, gays, bisexual, transgender. Bose icyarimwe. Baba babagore bakundana ari abagore cyangwa umugabo kundi cyangwa ukunda bose icyarimwe cyangwa ubuhinduje igitsina niyo bari muri umuryango bita Lgbt. Higeje mu gihe habanze igikombe cy'umupira w'amaguru cy'isi mwarabonye ko imigwi myinshi yagiye ihabwa kugenda yambaye imyambaro ishigikira abajyamana bahuje ibitsina. Ibi nibyo twakomeje kubona. Ni kuvuga kugeza uyu munsi ndetse Amerika ikomeje guteza imbere ikintu igomba ko ica uruvyaro rwa kigabo kugira ngo isi ngo igabanure abantu bakomeje kuvuka kugira ngo basigare bita ngo ni intoranywa bazokwemera gukurikiza ya mategeko bita New World Order NWO. Aho bagomba gushira isi yose mu gatebo kamwe kugira ngo bakurikize imigambi yabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Burya Amerika ifise umugambi wo gutuma kandi icyaro umugabo cyisuzugura iciye muhe mushinga cyangwa se muhe mugambi. Icambere muri Amerika baragiye bafata uburenganzira bw'umugabo barabumanura. Ubundi urabye muri Afrika neza usanga umugabo afise icubahiro. Mugabo muri Amerika buryo umugabo nta cubahiro agira. Kugira ngo bimenye ubirabira mu mateko bashinze ndetse niyo hanze mu Burayi aho usanga imishinga ikomeye nka ONU, aho usanga imigwi ikomeye nka ONU yarashinze amateko kuyo usanga ihereza uburenganzira bunini. Uko bitangura nuko umwana ahabwa uburenganzira bwinshi kuko atishoboye agakurikira umugore agahabwa uburenganzira bwinshi agakurikira kandi uwo mwana nako umwana aratangura hama umugore hama itungo hama umugabo akarangiriza inyuma iyo mutitaweho. Sasa abagabo benshi baragenda bakibona nkaho mengo ntacyo bakimaze ku buryo benshi bomba biyumva nkaho mengo bo kurumbira ubupede. Uwari umugabo agomba kwigira umugore kugira ngo nawe yumve ko hari icyo amaze. Nico Amerika ibigambije muri umushinga wa Lgbt. Ni umuhari munini uriho kandi ukora. Ikindi kandi burya imigambi Lgbt ifise na Amerika mu ibanga rikomeye ni kubona imbuto y'ubugabo ngo buhere kugira ngo ntimukomeze kuvyarana ngo isi yongere kandi gwire kugira ngo ikomeze igire kuri gahunda Imana yatunganije. Sivyo baba bagomba buryo mwe cyangwa ubundi. Uravye neza kandi barekura amahera menshi ndetse bakayashira muri uwo muhari wabo w'aba Lgbt. Abantu bose bakenye bagahabwa ikaze binjire muri uwo muhari kugira ngo ube kumeze ko umuryango wagutse. Icyitwa umugabo cyubashwe ntigikomeze kwitwa umugabo ahubwo gikomeze cyisuzugure kuburyo kibona aho gisumbwa uburenganzira n'umugore gikomeze gicishwe bugufi bakomeze bice abagabo mu mitwe. Bakaba kandi banagambiriye gutuma ubugabo bugabanuka mu bantu. Niyo mpamvu ibintu byinshi bisohoka bivuye hanze amazi avayo
amacupa bakorerayo menshi n'amavuta bazana ino kenshi usanga yuzuye ibintu bishobora gutuma hormone za kigabo zibushira mu bantu, ugasanga uri kuriyumva ko kwibera umugore tu yama hormone ya kigore ukumva yo kujyamwo. Bagomba kugabanya ubugabo kuko burya ahari umugabo harabitera mbere, ahari umugabo haraba amahoro. Niyo mpamvu ndetse usome ibitabo nka Bibiliya cyangwa Korowani usanga bikwemeza ko umugabo havuye Imana mu ijuru hano ku isi hano umugabo arakurikira nk'umutwe w'urugo, umugore akaza nyuma. Icyo nicyo bakeneye gusenya kugeza uyu munsi. Uno munsi gusaba visa ngo ujye muri Amerika cyangwa handi ku isi uri umuntu usanzwe birakugora, ariko waba uri umupede cyangwa umulesbian cyangwa umubisexual cyangwa umutransgender nta nubwo byigira biteba, birihuta ukibaza impamvu mukazibura. Kandi bakeneye guca ubugabo mu bantu kuko burya abagabo ko bakomeza kugabanuka ni gahunda zatanguye kera hafi inyuma y'intambara y'isi ya kabiri yohereye mu Buhinde, aho umuntu wese yemera ko bamucira uruvyaro ntazongere kuvyara inzara mu kubica mu Buhinde. Abongereza bababwiye ati nimba mukeneye ko tubateze imbere dutume ndetse aya mapfa ashira mu Buhinde mwemere mutangure muvyare ku rugero. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, yego kuvyara abo umuntu ashobora kurera si bibi, gusa kandi nuko bagomba kubishyira mu bantu ku nguvu n'abashoboye kubarera ngo bavyare bake, kikaba kibaye ikibazo. Mu Buhinde byarakomeye ku buryo uno munsi mu Buhinde usanga ari abahungu benshi gusumba abagore. Uno munsi Buhinde mu bahungu 9 bafise amahirwe yo kuzopfa barongoye ni nka 2, abandi bose basigaye nk'indwi bafise amahirwe yo kuzopfa batarongoye. Ariyo mpamvu biri noti ngaye mu Buhinde hama habo hibonekeza ifatwa ku nguvu y'abakobwa. Zose byurave ni gahunda zatangujwe n'Abongereza umushinga bise ngo ni Marshall Plan yo guteza imbere Burayi bwari bwamaze kwitika n'ingaruka z'intambara y'isi ya kabiri. Ikindi kandi byose bikaba byari kugira ngo bashobore gutuma ndetse abantu bitwe ngo ni abagabo bakomeze biyumve ko atacyo bashoboye, ibyo kuvyana ku isi banze bishire ikitwe umugabo bagisenye. Kuko burya uravye neza habonetse umugabo umwe bakamuhereza abagore nk'ijana, uyo mugabo umwe ashobora kugwiza kandi isi kongera kandi kuzura. Ariko burya hoboneka abagabo 100 hagacaboneka umugore umwe muri abo bagabo 100, biragoye ko uyo mugore ashobora kuzuza isi yose cyangwa se ngo agwize abantu. Bivuze ngo umugabo akora nk'imashini yo kugwiza, kuko umugabo umwe mu bagore 100 ashobora kwihutisha umubare w'abantu ukabaho, ariko umugore umwe mu bagabo 100 biragoye ko ashobora kandi gutuma isi yororoka ngo yongere igwiza abantu. Ariyo mpamvu bamaze gutora ko umugabo ari ikintu gikomeye, si kuvuga ngo dusuzuguye abagore, oya. Umugabo nk'uko Imana bishinze umugabo ni ikindi kintu. Ari naca abanyamerika biciye muri umushinga wa Lgbt bapanze igihe kinini hafi muri za 80 bagambiriye gukora ikintu kimeshone gusenya ikiswe ubugabo gishire burundu. Ari niyo mpamvu mu bintu byinshi munywa n'ivyo mujya ukumva ngo hasohotse ngo amaji mashasha, sinzi imyambaro mishasha, sinzi biki, abantu bagahurumbira kubigura batazi nibirimwo, cyangwa amavuta mashasha ngo atwika ameze neza, ugasanga aho gahunda ni ya yindi. Ugasanga wari umugabo winjunja n'ijambo uno munsi ariko arifuza kwitwara nk'umugore. Byose bigari mu mushinga ukomeye wa Amerika yapanze kugeza uyu munsi kandi uracari mu ngiro. Bagomba ku isi yose ikiswe umugabo gihona gisenyuke. Uno munsi muri Amerika urumva ko ndetse hariho ico bita irondaruhu, ariko burya abantu bari muri uyu muryango wa Lgbt usanga bakingiwe. Uno munsi mu miziki muki hose usanga ari uko biri. Ariyo mpamvu Amerika ifise umushinga wo kugabanya igitigiri cy'abantu baba ku isi, bafise imishinga myinshi. Inzira mbere baciyemwo ni muri uyu muryango bita Lgbt, kuko mu gihe cyose umugabo azokwiyumva ko adakwiye kwitwa umugabo, agomba kubera umugore. Kandi umugabo biragoye ko aba umugore ngo asame inda mu gihe akiri umugabo. Ubwo buryo ntabwo tugira nk'abagabo. Hasa mu gihe Amerika izokumvisha abagabo bose ko bakwiye kwimera nk'abapede, bibireho nk'abapede, rimwe na rimwe uzuye tutahura ko ikiswe ubugabo no kuvyara ngo tugwize isi n'ikirema muntu kizoba kiri mu kibazo kandi gikomeye cyane. Iyo ni inzira ndetse bapanze abanyaruhungu bashe gutuma ndetse ibyo kuvyara na wa mushinga Imana yatanguje muri Edeni ushire. Icyo ni icyambere. Iyo ni inzira kabiri ni guca mu mavirisi
niyo mpamvu bagiye barema amavirisi nka corona n'izindi nyinshi, nuko hamamaye corona gusa bagiye barema nyinshi, ariko nyinshi ntabwo zigiye zirenga umutaro. Ariko bitavuze ngo imishinga yararangiye, iracyahari, baracyafise umugambi wo kugabanya isi. Uwundi mushinga wa ndetse ni guca mu ntambara. Iyi ntambara zahiga no hakuno ugasanga harimwe akaboko ka Amerika, kuko Amerika bwe yigize umupolisi w'isi ubiravye neza. Niyo mpamvu hakomeje gusohoka amafilime menshi muri iyi myaka ishize yerekana abantu ukuntu bagenda bashira. Nimba mwarabye amafilime nka Avengers Endgame, filime nka Inferno, baba bagomba kubereka ko ndetse uyo mushinga uhari, bagomba ku isi yose hafi hona hasigare bake bazogendera ku mateko yabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngomba kubabwira ngo twirinde uyu muryango bita LGBT ukomeje gusanzara kandi ku muvuduko, aho bagomba gutuma ikiswe umugabo. Nimba umugabo irinde kwa mugura buri tumwe, buri kantu kose ubonye ku muhanda ugura, buri kintu cyose mwiturutse muri Amerika uraguze, ibirato bishasha ngo birasohotse uraguze, ntumenya amahormone usanga yuzuyemwo. Uno munsi urabye neza, uwari umugabo wa kera n'umugabo w'ubu ntibagisa, ntibakiri bamwe. Burya umugabo wa kera yarakomera mu kubyuka ntiyigora nko bigenda ubunye, ntiyaryamira bitafise gahunda. Umugabo wa kera burya yaba afise inguvu zimubashisha kurangura amabanga yagenewe. Ariko uyu munsi ukibaza impamvu hakomeje kugaragara za ngwara za hato na hato zituma abagabo bacika ibiremba, abagabo atakazi bashobora, hakama haza intambara mu mago. Byose bifiswemo impamvu uri umuryango wa LGBT. Ibikoresho bisha bikomeje gusohoka, imizigo misha ikomeje gusohoka, abayisi tukayihurumbira muri Afrika n'ahandi, kandi target ya mbere bafise ni muri Afrika. Nimba mutanabizi, aka na agace ka mbere, agace ka kabiri vuba nako ndakabahereza dukomeza n'uyu muryango wa LGBT. Nyine ni umuryango munini ku buryo uno munsi unatutse umu LGBT uhura na kaga. Mukomeze umusharinga munakurikira ndetse kuri Hakim Productions. Mbibutsa ko mari kumwe na Hakim. Bye bye.